ati ndagarutse muri uwo mwake karibu kuri channel Dieudonné ND. Uri mushasha ntubagire kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha naho ntubagire kugira portage kugira mugenzi wawe nawe nashobora kumenya ukuri aho kuri kwa nta handi nahanyene. Rero munsi tugiye kuvuga make ku bintu biriko biraba, ibintu vyabaye uko nuko. Rero sinza gutinda oya. Ndizere ko mumeze neza. Umunsi wa gatanu babere umunsi mwiza, nanje ndashima ndakomeye. Ego tugiye kuyaga kuri Trump ati umuperezida wa 47 wo muri US. Ego ngo ati n'umuperezida kaze n'umuperezida kaze, benshi baramutinya kandi benshi baramwubaha. Burya ngo ati je mparavuga ngo ati burya umuntu utinya ngo ati ni wene wubaha. Mugani biravana n'ingene umuntu avyumva, n'ingene umuntu ashobora kubitahura. Singo umuntu ngo ati mutinye ngo turamutinya nkuko oya, hari ubundi bwoba bwo gutinya umuntu kubera afise ngira agaciro, kubera afise imbaraga, kubera ari umuntu uko nuko ukamuha n'agaciro kubera ashoboye aho ari ku rwego rutandukanye. Wovuga ngo ati n'abandi mu maso yawe aho muri rusange. Ego rero Trump n'umuntu abantu benshi cyane cyane n'abantu basanzwe mugani cyane cyane abantu uvuga ngo ati bakomakomeye, abaperezida bo mu bindi bihugu, abaministre uko nuko, aba businessmen uko nuko, bubaha bumva batega amatwi kugira ntibacikwe n'ivyo ariko aravugaho n'ivyo agiye gukora. Kubera n'umuntu udashobora gutahura ngo ati mbega agiye gukora iki, agiye gufata imigambi imeze uku oya. Kandi n'umuntu avugiraho naho n'umuntu afise ngira amayira yose, ntumenya ngo yaje niyava wo gusubona muri kumwe. Ego rero ibintu yafashe mu ngingo yafashe mu misi gusa ngira ibiri atanuko ngo aragenda muri White House ngo yari ko arasinya yereka abene gihugu yuko ataje gufyina, aje gukorera abene gihugu. Yarasinya amantuze ama executive orders, ya ingingo zaho naho z'umuperezida ashobora gusinya kugira zigende mu ngingo ata muntu arinze kugira kuzivuga ko kuzihagarika. Mugani biravana, burya hari ingingo ashobora gusinya bigatuma bigasaba yuko barinda kuyiyagako, yuko Congress abasentare barinda kuyivugako kugira ntibemere ibintu bishobora kugira kuzana umuhungabano mu bene gihugu uko nuko. Rero hari ibintu bimwe naho yobisinya ni ngombwa bize guca mu zindi nzego kugira bavyemeze. N'ibindi ashobora gusinya bigapasa, n'ibindi bintu ariko arasinya ngo ati burya kuri passport ngo zo muri Amerika keshi ngo wasanga handitse ko ngo ati ngo amantuze ngo atatu, umugabo umugore ngo maze nakandi kantu kuvuga ngo ati ngo jewe ndi kanaka. Mugani ngo ivyo nta bikiriho oya. Yasinye n'ingingo ivuga ngo ati burya igihugu cacu cyo muri Amerika cemera aho kibona abantuzenya ibitsina gusa bibiri, umugabo n'umugore. Ivyo bindi bintu muzana twebwe ntavyo tuzi, ntavyo tugomba mu bana, mu mashure, mu bitabo, hehe muri rusange mu buzima busanzwe. Bikazana itandukaniro ry'abantu, ugasanga ngo ati jewe utampamagaye uku urumva turashobora gushwana kandi nkagutwara ne mu bucamanza. Revyo yabisinye ngo ati ni vyinshi, ngo ati no kwirukana abantu uzenya, abantu baje ngaha muri iki gihugu ateye abwene gihugu atampapuro. Mugani ugasanga n'abakozi bikibi. Uravuga ngo ati abantu bashobora kwiba, abantu bashobora kwica abantu batatanga umutekano ngaha mu gihugu. Urumva nabo bariko barabarondera babasubiza ngo ati babitanguye. Ni ibintu bigoye ngo ati hariya kunuzenya ku mupaka bariko barugara babitanguye. Nuko bimeze ngo ati ni ibintu bikaze ngo arakaze ngo nuko. Mbwa ntugira ubwoba, ufise ivyangombwa ukaba wibereye ngaho bisanzwe, waje ngaha ubakuza uko nuko wifitiye impapuro nta ngorane. Wewe uri umwene gihugu mu bandi. Arondera abantu b'inkozi zikibi, abantu bashobora kubuza umutekano aho batuye, mu mubano w'abantu, mu babanyi, aho bari hose. Ugasanga bajya bagenda mu ntuze mu gasho uko nuko. Urumva ngo ati ngwene ngo ari ku muvuduko ngo udasanzwe. Ibintu yasinye biri mu ngingo. Hari idarapo y'abantu uzenya iryo darapo wasanga riri ahantu hose cyane cyane mu nzego za leta uko nuko, aho mu mashuri uko nuko. Urumva naho nyene yasinye kugira ivyo bintu babivaneho. Idarapo rikwiye kuba mu nzego za leta, nta rindi atari idarapo ry'igihugu.
Yego, wati ni ibintu vyumvikana mugani benshi ntibabitahura ngo burya turi abantu babiri bafise ivyumviro bitandukanye. Naho umuntu aba ariko aravuga neza, aba ariko arakora neza, ntihabura abandi bantu bavuga ngo ati nturiko urakora neza, nturiko uravuga neza. Urumva ni gutahura yuko burya naho dutandukanye turi bamwe. Ego, nyamba ariko arakora ibintu vyungura igihugu, urumva na wewe urashobora kunguka. Ego, cane cane uba mw'iki gihugu. Hanyuma ngo TikTok. Umuntu ari kuri TikTok. Ugwaruka rwinshi ruri kuri TikTok, usanga nawe uri kuri TikTok, mbwa ndibaza wewe nturi kuri TikTok kubera ngo atabankurikirana n'abantu bisumbuye. Ego, mbwa usanga ubu nta gwaruka nta muto twese usanga turi kuri TikTok, ngo ibintu byose byagenerewe umuntu wari we wese. Nibwo bwigenge dufise muri iki gihe. Rero ngo ati TikTok abantu bariko baravuga ngo ati barayugaye, ngo haragize umunsi umwe ngo barayugara, ngo burya waragiye ngo ugasanga ntushobora kugurura, ngo mbega ni kubera iki? Ngo nta bindi baracarondera ingingo itumbereye kugira TikTok ishobore gukora muri iki gihugu bikwiriye vyisanzuye atangorane. Ego, ngo ati ngo Trump ngo agomba ngo 50-50 ibice 50-50 na nyene ntuzenya TikTok kubera yibaza yuko ngo ico kibuga ngurukana bumenyi ca TikTok ngo hariho wosanga ubu ntuze mu Bushinwa bushobora kuza buragicamwo, bushobora kuza buronona, aho bushobora kuza buragomba kurondera amakuru atandukanye y'abene gihugu bo muri Amerika. Rero urumva ngo ivyo biriko biragwanya umutekano cane cane wa security yo muri Amerika. Ni ngombwa TikTok ishobore kuba iri mu izi ngorane, aho ishobore kuba bariko bararondera uburyo ibintu bigenda neza. Ego, ntibazokwisange Ubushinwa buriko burazana ibintu, buriko burungura ubwenge buciye mu bwo buryo bwo gukoresha TikTok, hanyuma Amerika usange bayiteye batabizi mu buryo bwizi ngurukana bumenyi kunuko. Ego, urumva n'ibintu biteye ubwoba, nico gituma usanga TikTok keshi na keshi bivana naho utuye uri kuri doga ngo ati mbega bagomba bayugare, barayugaye bimeze gute, byifashe gute? Mugani bariko bararondera ngo intumbero imeze neza, mugani Trump agomba ngo ibice 50-50 kugira ngo ibintu bigende neza, kandi bizosanga ngo n'igiciro cayo ngo kiduze cyane kuruta batagize iyo ntuzenya, batagize uwo mugabane, aho bataronse intuzenya solution, inyishu yo kugira ico kibazo bagikemure. Ego, mugani ngo ataro nandi makuru atandukanye ateye ubwoba, aho mbona cyane cyane ngaho uri kuraba ku marazo sosio, aho uri kuraraba ngo ati ingwano iri kurabera muri Goma uko nuko, n'ibintu biteye ubwoba, ibintu biteye ubwoba. Burya je mpora ndibaza none inyungu iri hehe? Ngira ni kubera ubu umuntu usanzwe ngene ubibona ibintu, mugani ukibaza none inyungu iri hehe? Ni kubera iki? Mugani ngo ati wibuke yuko ngo icaha kiri mw'isi, ingorane ziri mw'isi, vyose biri mw'isi. Rero hariho vyiza na bibi, urumva vyose tubibamwo uko. Mugani ntibica bituma yuko tubibamwo uko, kubera turi abantu bumvikana, batahurana, bayaga, bamenye yuko umubabaro n'umubabaro. Ego, ngo nta hisho ririmwo mu mubabaro, kubera ngo ati ntushobora kubabara utababaye. Ego, ni ibintu biteye ubwoba, mugani n'ibihe turimwo byose ni Imana, ni kuberekera Imana, ni gusenga uko nuko. Ego, akavideo karaka ni gato, kazina kanje banyitwa Nijimbere Dieudonné. Ntibagire kugira like, subscribe, comment, hanyuma tuzosubira kubonana niyo twabonana.